Hello les amis, mugira umunsi wa kabiri mwiza n'ibihe vyiza. Ndabaye kazi ku Intare web TV turabira hamwe amakuru y'inkino yiriwe avugwa hirya no hino ku isi bimenyesha amakuru bitandukanye. Ndagusaba kuri subscribe cyangwa subscribe, nembo tera ikura, ndagusaba kuzura kuri like, j'aime na comment na share ku zindi mbuga kugira tubana neza cyane. Nyimba waho rubikora uri umuntu w'umugabo, nimba utaho rubikora ndakwingiza ngo bikore kugira tubana neza cyane unadushigikira. Amakuru yacu uyu munsi katuhere mu kimenyesha amakuru The Guardian kaba kitubwira kiti hello goodbye, kakitubwira kiti tomato shade arimwe navuga hello mu gihe Frank Lampard ariko arasezera. Twari cyagaritse kuyirukanwa rya Frank Lampard umumenyereza wa Chelsea akaba yamaze kwirukanwa mu vy'ukuri ku munsi w'ejo. Akaba ariho Chelsea yashize hanze itangazo bwa yuko amaze kumwirukana, akarevuga yuko tomato shade umumenyereza wa Paris Saint-Germain wagiye kuca fata mu gwa Chelsea. Akaba mviko ari inkuru yasohotse ku munsi w'ejo, abafana ba Chelsea bavuga bati Lampard yari kumuha umwanya ukwiye, abandi bavuga ati ahubwo bari bamutebeje. Mu kuri Frank Lampard yamaze gusezererwa mu mugwi wa Chelsea nyuma y'umwaka umwe n'igice awumenyereza. Kimenyesha amakuru Mira Sport kitubwira kiti birakomeye ati Roman Abramovich yirukanye undi mumenyereza, akaba mu vy'ukuri Chelsea itigeze uho mwanya ukwiye Frank Lampard, akaba nyuma y'amezi 18 gusa uyu mugabo nyuma yo gukoresha miliyoni zitari zikagura abakinyi mwirici, akaba rero ati ratanze resultat nziza yamaze kwirukanwa mu mugwi wa Chelsea. Akaba rero tomato shade umudagi nawe akiri muto ari wagiye kucafata umugwi wa Chelsea the Blues, ariko akaba ataraba officiel, akaba ataraba officialize. Ubu ndimo ndavuga ntaraba officialize, ariko nyine bisa nkaho ari we nyine agiye kuca ahabwa umugwi wa Chelsea. Kimenyesha amakuru dira Telegraph naco kitubwira kiti Chelsea mu vy'ukuri ihaya akazi tuce nyuma yo kwirukana Frank Lampard. Metro nayo tubwira ati Frank Lampard mu vy'ukuri arirukanwe na Roman Abramovich atigera yizegwa mu vy'ukuri, ati uwo boss wa Chelsea nta mikina afise, iyo wigenje nabi nta kigongo mu vy'ukuri aca kwirukana. Akaba yirukanye muri legende wa Chelsea, ariko nabanyima yo kumwirukana yavuze ati Frank Lampard ivyo yakoze bizokwamaho, ati ndamwipfurije amahigo mu vyagiye kujamo, ati kandi arahawe ikaze Stafford Bridge igihe cyose azoba bishakiye. Akaba mu vy'ukuri Roman Abramovich rero majambo yavuze nyuma yo kwirukana Frank Lampard. Akareba amenyesha amakuru bitandukanye rimwe iravuga ati Frank Lampard yarakwiye guhabwa umwanya ukuye kwigenza neza, ati hari hakirikana imbere yuko bamwirukana. Ego je nkabana yuko mu vy'ukuri Lampard byari vyase abakinyi bakina nkatavyo bashaka, nari bakimwumvira, yari yatakaje icizere mu bakinyi. Vyari vyiza nyine ko Chelsea ndiri mu menyezo kugira ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Daily Express nayagarutse ko yirukanwa rya Frank Lampard niza mu vy'ukuri rya tomato shade. Daily Star nayigaruka ku ivyo nyine tubwira ati Roman Abramovich atamichezo agira yirukanye Frank Lampard. Akaba banagarutse no kurinkorana bwa muri rahoze Tottenham na Wycombe Wanderers muri FA Cup guhananya Tottenham itsinze ibitsindo 4 muri kimwe gitsindo ca Gareth Bale ku wa 47, igitsindo ca na Harry Winks n'ibitsindo 2 vyatanga indombere bikaba vyace bituma Tottenham ikatisha indi round muri FA Cup. Sport Exam gihugu cha Tanzania agarutse ko mumenyereza wa Simba mushasha Didier Gomez Daruza. Akaba umumenyereza mu vy'ikiri batubwira ati iyi niyo system apanga gukoresha nk'uyu mugwi wa Simba kugira wigeze neza cyane uze uva mu matsinda ya CAF Champions League uje muri kimwe ca kane. Ati apanga gukoresha 4-2 canke 4-2-3-1. Akaba kandi umumenyereza azobanza kumenyereza inkino za Simba Super Cup zo kwitabirwa n'imigwi irimo za Al Hilal wo muri Sudan, mu vy'ukuri zo kwitabiriza inkino. Akaba mu vy'ukuri bavuga ati iyi ni test yiwe ya mbere. Daily News Sport mu gihugu ca Tanzania nayo nyine yagarutse ku rukino umugwi wa Taifa Stars uri muri Chane uzohangana na Guinea Conakry ku munsi w'ejo mu rukino rwo nyuma gwitsinda mu vy'ukuri rya D. Akaba mu vy'ukuri batubwira bati Taifa Stars na Ndayiragije Etienne biteguye kugenza neza cyane mu vy'ukuri bava imbere ya Guinea bakatisha itike yo kuja mu yindi round. Akaba ari mu vy'ukuri kimeje ko kinatubwira yuko Tanzania yamaze gutombora Gambia, Ghana na Maroc mu itsinda ry'igikombe ca Afrika ca 2021 c'abatarenza imyaka 20 kizobera muri Mauritania. Akaba mu andi matsinda ukuntu ahagaze mu itsinda rya mbere ari Mauritania izokwakira ico gikombe na Cameroon, Uganda na Mozambique mu itsinda rya B rimwe Burkina Faso
Tunisia, Namibia na Centrafrica. Mu gitsina rya C ririmo Ghana, Tanzania, Gambia na Maroc. Akaba ari amatsinda 3 mu vy'ukuri y'abazokwitabira igikombe cya Afrika cy'abateneza imyaka 20 kizobera muri Mauritania. Guys, nyuma yuko tuje mu gihugu cya Espagne mandi makuru ya za transfer tubanze dukubitire mu Butaliyano. La Gazzetta dello Sport ikaba yagarutse kuri Coppa Italia muri derby y'uyu munsi za guhuza Inter Domila na AC Milan gisa 345 kitubwira kiti twavukiye kuri baza derby uyu munsi mu bikino munyezero hagati ya Romelu Lukaku na Ibrahimovic mu vy'ukuri n'ibindi bihangange biri mu iyo migwi yompi. Corriere dello Sport nangarutse ko iyo derby nyine hagati ya Inter Domila na AC Milan muri Coppa Italia uyu munsi gisa 345 mu masaha yani wacu tubwira bati uyu munsi mu vy'ukuri bagiye kwicana. Akaba natubwira yuko Eden Zeko ashobora kuva mu Guaye somenya bagushwana mu menyereza wayo mugihe natubwira yuko mu vy'ukuri Benitez abandanya kuganirizwa n'umugwi wa Napoli nyuma yaho Gattuso arimo biragenda vyanka. Tutto Sport yagarutse nayo ko iyo derby tubwira ati uyu munsi ni derby mu vy'ukuri muri Coppa Italia. Akaba ya munsi igihe cy'isasa 345 Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic bongera guhangana bongera no guterana amajipo mu vy'ukuri. Nabonye iyo havuyemo utsinda abagabo bose bateza guterana amajambo. Akaba ari mu vy'ukuri umusaza guca uwambaye. Nabonye urukunuza guca no kuri YouTube kubusa for free kuri chaîne ya Serie A. Akaba ari mu vy'ukuri nyimba nawe ukeneye kurura igihe cy'isasa 345 ntuze gucikwa kuri YouTube kuri chaîne ya Serie A. Urukino ruraza gucako for free. Akaba kandi kimenyesha ko cyagase no kuri Makeni abandanya kwigenza neza cyane. Umunyamerika bavashitse muri Juventus arimwo arakora ibikori nk'abandanya kumukeza abataliyani n'abafana ba Juventus muri rusange kubera ukuntu amaze iminsi yigenze. Mu gihugu cya Espagne kimenyesha makuru AS kitubwira kiti skills on Mbappe abacagarutse kuri transfer maze iminsi ivugwa hagati ya Mbappe na Real Madrid. Nyuma y'iminsi bapavuze ati ndacapanga kazuba kanje muri Paris Saint-Germain ati kandi ndishimye ngaha. Akaba yahaye ubutumwa Real Madrid ayibwira ati muramushire mw'ingufu mukundondera naho wondi zokwikumira mw'uyu mugwi nk'ikimenyesha makuru AS kibitubwira. Akaba rero ngo Los Blancos umugore Real Madrid upanga ibintu vyose kabishira ku murongo ugahiga uburyo uronkamo umushahara we ukuntu yuzira muhemba igahiga n'ubundi bintu bwose ashobora kuzoyitwara kugira imusinyishe. Akamvye ko mu gutegura kuzocuja kuri Kylian Mbappe. Akamvye gutegura no kugurisha abakinyi batari bakimuravyibuka kwironka amahera yo kumugura n'umushahara wo kumuhemba barimo ba Marcelo ba Isco n'abandi bakinyi batari bake. Aho ari kimenyesha makuru cyo Catalonia Mundo Deportivo cyo cyagarutse ko kitubwira kiti Real Madrid mu vy'ukuri yaganguye kuri Mbappe ati imira tugura miliyoni 160 z'amayero kuri uyu Mufaransa. Ati umugwi ushaka gusinyisha Mbappe nyuma yaho Paris Saint-Germain babwiye yuko ishaka miliyoni 160 z'amapaundi kuri uyu musatirizi. Ati kandi harimo amahigo yuko ishobora kuzokoresha n'abakinyi kugira imuronke. Ayo navuga ko Paris Saint-Germain irimwe irabasaba yuko kugira babahe Mbappe bashobora gukoresha batezo nabo gukoresha mwo abakinyi barimo Vinicius Junior canke Rafael Varane. Akaba ari umugore Madrid uri muravyiyumvira ko mu vy'ukuri murabona ko Vinicius agiye atana kimwe abafana ba Madrid bibona gute. Akaba Madrid mu vy'ukuri ariyo mipango ifise mu vy'ukuri ivuga ati ebana turi kurondeza miliyoni 300 z'amayero tugahirondera ukuntu duhiga umushahara tukagurisha abakinyi mwici bishobotse ba Varane na ba Vinicius dutange ariko tubone Kylian Mbappe baramutse bamubuze naho akabazoca baja kuri goal machine Erling Haaland nabo bamaze iminsi mu vy'ukuri bavugwa ko ariko bo bakaba bategura kuzomuzana muri 2022 mu gihe baba barose uyu Kylian Mbappe muri uyu mwaka nyene. Kimenyesha makuru Sport Catalonia tucagarutse kuri Eric Garcia kitubwira kiti uyu munsi ni umunsi wa Garcia. Akaba uyu munsi management ya Barcelona yose za guhura uyu munsi gufata ingingo yuko bosinyisha uyu mukenyi wo hagati myugari wo hagati w'umunya Espagne Eric Garcia. Akaba uyu munsi ari ibintu vyose biza kuja ku murongo tumusinyishe mu kwezi kwa mbere canke tumusinyishe mu wa gatandatu. Akaba management ya Barcelona za gufata ingingo uyu munsi mukamenya yuko Pep Guardiola amaze kumuheba ivyo kumukurikirana yamaze kubona ko yashaka kugenda. Akaba arahejeje mu vy'ukuri kumukurikirana mwihojeje. Twari umusore mu vy'ukuri
uyu munsi rero baza gufata ingingo yuko azoza muri Barcelona muri kwezi kwa mbere canke azoza muri Rici. Mundo Deportivo tuyisubiye kikaba yagarutse no kuri De Jong itubwira ati uyu mugabo arimo yafashe FC Barcelona bimwe biteye ubwoba abananya kudomina mu kibuga hagati, ati Ronald Koeman mu bigri arimo aramufasha ibintu bitari bike, ati umugabo muri systeme nshasha ya Koeman ya 4-3 arimo arigenza neza cyane. Dusubiye muri Marca ikaba yagarutse mu vy'ukuri kuri FC Barcelona tubwira ati umugwi urimo urahura n'ibibazo vy'ubutunzi, ati umugwi ufise amadeni ateye ubwoba, aho bivuga yuko ufise amadeni miliyoni 230 z'amayero ufise mu vy'ukuri wagyoragurana hirya no hino, ukabona afise abandi madeni agera ku miliyoni 130 z'amayero nyene ufitiye ayandi makipe kuya kuntu bagura abakinyi mu equipe kayiriha amahera kari make, amahera ari make kandi ukayasigana ukavuga ati tuzoba turabariha, ikaba iyafitiye iyindi migwi hamwe miliyoni 40 z'amayero bafitiye Liverpool kuri Philippe Coutinho batarabariha, 48 bafitiye Ajax batarabariha kuri De Jong n'izindi miliyoni 5 bafitiye umugwi wa Atletico Madrid. Mu vy'ukuri akaba bavuga ati umuguri muri crise teo ubwoba y'ubutunzi, mu vy'ukuri unafise n'amadeni ateo ubwoba, aho amadeni yose yaharuye ashika ku miliyari hafi n'imiliyoni 170 z'amagiro. Mu vy'ukuri ubona ko Barcelona itorohewe n'aka na gato muri iki gihe cya COVID-19. Guys, turabiyerera yandi makuru y'inkino abayagara avugwa ku muzi wose. Ikimenyesha amakuru cyo mu Budagi Bild cyavuze inkuru yuko Real Madrid panga gutangura na saison yo mu mwaka uzi n'undi mumenyereza, aho ngo yifuza Julian Nagelsmann wa RB Leipzig. Ikaba yari inkuru mu vy'ukuri yavuze ikimenyesha amakuru Bild, yamwe navuga ibintu batari bake, abantu mu vy'ukuri nabo bakaba bari bazantu bizoherera nimba mu vy'ukuri ari ivyo canke amajambo araho. L'equipe uyu munsi yavuze yuko umugwi wa Tottenham urimo urapanga mu vy'ukuri gutanga ubusabe kuri Di Maria azongeza amasezerano muri Rici muri Paris Saint-Germain, ariko kandi Di Maria nawe akaba yifuza kongereza amasezerano muri Paris Saint-Germain, akaba adashaka kuyivamo. Sevilla igiye gusinyisha Papu Gomez ibavanye muri Atalanta, umugabo mu vy'ukuri akaba uyu munsi rero yashitse mu gihugu ca Espagne ngiye gusinya muri Sevilla nyuma yo gushwana mu menyereza wa Atalanta, akaba aciye ayivamo. Uhagarariye Karim Benzema yavuze yuko uyu mugabo kuva kera afite indoto zo kugaruka muri Rio. Agaba umugabo yavuze ati Benzema kuva kera yifuza gusubira muri Rio, ati buri munsi arabimbaza ati nta kuntu uraba tugasubira muri Rio. Akaba yari wo mugwa mudugije umushikana ku gwega, ariko uyu munsi akaba umugabo mu by'ukuri yifuza kurangiriza umupira w'amaguru muri Rio, umugwi mu by'ukuri yakuriyemwo. Arsenal yamaze kwemeza yuko Aubameyang, Ceballos, Pablo Mari na Tierney batazawukina urukino rw'uyu munsi, bazawukina n'umugwi wa Southampton muri Premier League, mu gihe uyu munsi Jose Mourinho yakwije imyaka 58 y'amavuko, ahariwe mugabo wenyene Imana amaze gutwara ibikombe ahantu hose yagiye araca. Muri 2004 yatwaye Champions League muri Porto, atwara Premier League muri Chelsea. Uwo mugabo niwe mugabo wenyene yashika iminota 100 muri saison imwe muri y'amahiganwa akomeye ku mugani wa bara ya control ya mbere, hari mu bisezo ya 2011-2012 ashikana amanota 100 muri La Liga amenyereza umugwi wa Real Madrid. Mu vy'ukuri akaba ari umugabo uyu munsi yakwije imyaka 58 y'amavuko, tumwipfuriza isabukuru nziza y'amavuko. Umugwi wa FC Barcelona amaze gushira hanze umwambaro uzokoresha mu mwaka uza, ariko bakaba bazotangura kuwukoresha mu kwezi kwa 4 kuri El Clasico izobera i Santiago Bernabeu. akaba bakoresheje umurijande wabo Carlos Pioro mu kwerekana, akaba ari unyine muri murabona ku ifoto Carlos Pioro yambaye, akaba ari umwambaro Barcelona uzokoresha muhira muri saison iza, ariko ikabizotangura kuwambara muri uku kwezi kwa 4 kuri El Clasico izobera Santiago Bernabeu. Guys, mugire umunsi mwiza n'ibihe vyiza, murakoze.